KIDUMU yari yicanye imeza imwe na Fizzo na Satbi, bari bicanye imeza imwe bariko basangira batwenga baryohewe, ariko mu nyuma vyaje guhinduka baca barabana rubi, baca barabana igingwe, baca barabana nabi. Vyatewe niki? Vyatewe nande? Harabagiye baravuga ibi na biriya, nivyo tuza kugarukako inyuma yaho, kuko je siniko ndavuga ibintu nifondeye n'ibintu niyo narindi, nivyo nifatiye, nivyo niboneye vyose muri rusange. Ndaza kubibereka ngaho kuri Isaac TV, ntarandi uza kubibona by the way. Isaac TV. Oh. Ryari joro rigoye cyane, ryari joro ry'ibintu byinshi cyane, ryari joro shoko no mwanya ntituraryama ntituraruhuka kubera icyo mwadutumye. Iyi ni Isaac TV, tugiye kubashikiriza urukurikirane bisubira guhera iyi video mpaka izi video zizakurikira. Ni video muza kubona z'urukurikirane, ni recap tugira tubagirire. Recap bisigura ni commentaire, ni kubashikiriza urukurikirane rw'ivyagiye biraba mu giteramo cyaraye kibaye muri show ya Diaspora Homecoming. Diaspora Homecoming ni igiteramo cyateguwe n'abarundi baba mu mahanga. Abarundi baba mu mahanga baca bashima ko baza gusangira sama n'abarundi. Batumye abartiste benshi, batumye abaririmbyi benshi, harimo na KIDUMU, harimo Soshomula kuva mu Rwanda, harimo Fizzo na Satbi. Cyari giteramo cyari muri ibintu byinshi cyane, aho abantu benshi bavuze ati ko Fizzo na Satbi basubiye guhurira kuri stage imwe, ko ari bamwe mu bastar, abanashima mu bastar no kuri kavu biravira ko KIDUMU yari imbere, Fizzo mu kuryo, Satbi mu kubamfu, kuri kavu abandi ba artiste benshi. Hari aba artiste benshi baririmbye, ba Kingorongoro, ba Bizo Wezo, ba Visho Love bande, hari byinshi byabaye. Bimwe muri byo tuza kubereka mu video azakurikira. Hari abaririmbyi bazibiwe kwinjira muri show, ku muryango barazibirwa kwinjira, sinzi ko zari imvo, ariko mu nyuma bica birakunda ko binjira, ariko ntitwamenye ko yari impamvu ya organisation cyangwa se bajya bari ku muryango batamenye abari kuri affiche cyangwa ibyo bitari bimeze gute. Cyose tuza kubereka mu video azakurikira. Hari abaririmbyi baje bambaye, baje baberewe cyane kuruta abandi, hari abaririmbyi baje bataberewe kuruta abandi, hari abaririmbyi baje hajya kuri show bambaye impuzu batija bafasha amadeni. Cyose tuza kubereka. Hari abaririmbyi baje muri no show, muri yo show ya Diaspora Homecoming, baryohewe cyane n'ivyabaye, ariko kandi abaririmbyi bagaye ivyabaye. Hari abafana benshi baryohewe ku vyabaye, hari abafana benshi bagaye ku vyabaye. Mbega abo bantu baravyitavye nkuko bikwiriye, bivanye n'izina rya Soshomula, n'izina rya KIDUMU, Satbi na Fizzo, ahantu baba bahagaze. Koko abantu baje muri kiriya giteramo, eske niko vyari bimeze? Mbega abantu ugerageje kureba amafaranga muri rusangi yakoze muri kiriya giteramo n'amahera menshi, mbega bashobora kuba barayagaruye. Turaza kubigarukako kwidonido kuraba mbega n'ivyo vyageze gute, ivyo tuza kubigarukako. Ariko kandi hari ibintu byinshi, murabizi yuko ahantu haba hari aba artiste aba star nk'abo benshi, haba hari ibintu byinshi biba vyibonekeje, na cyane cyane ko ikindi kintu cyangwa se arama insolite yahabaye, mensolite menshi habaye, ku buryo hari byo mutashoboye kumenya. Byinshi rero tuza kubibereka muri recap, n'ama video azakurikirana ngaha. Tuza kubereka tubabwira ingene ibikogwa muri rusangi by'icyo giteramo byari bimeze. Igiteramo cyararyoshe cyane, byaragenze neza, hari n'ivyagenze nabi. Mu vyagenze nabi n'ivyagenze neza nibihe nijyo nza kugarukako. Hari ico mutazi rero, Big Fizzo na Satbi harageze ahantu baraperforminga, barinje mu joro cyane. That's why ndigushaka no mwana tutararyama, turaza kubibereka byose. Iri joro ryo mu joro cyane, hari ama insolite menshi yabaye hagati ya Fizzo,
Satbi na KIDUMU wanashima. Turaza kuyabereka muri recap muri Isaac TV. Byarageze kuri cyane mpaka aba bodyguard baragwana aba bodyguard baba naba baragwana baratana mu mutwe. Ariko igitangaje nuko imbere y'ivyo vyose akariuka video ko nyine ndabereke ari ma video yose muraza kuyabona ma upload tense mu biza gukurikira imbere kuko je siniko ndavuga ibintu nifondeye n'ibintu niyo narindi nivyo nifatiye nivyo nibone byose muri rusange ndaza kubibereka nga kuri Isaac TV ntarandi uza kubibona by the way. Ikindi kintu naco KIDUMU yari yicanye imeza imwe na Fizzo na Satbi bari bicanye imeza imwe bari kubasangira batwenga baryohewe ariko mu nyuma vyaje guhinduka baca barabana rubi baca barabana igingwe baca barabana nabi vyatewe niki vyatewe nande harabagiye baravuga ibi nabiriya nivyo tuza kugarukako inyuma yaho ariko kandi muco twarabonye neza yuko amwe ma mission yari yamuzanye KIDUMU mu Burundi yaraje muri mission yo guhuza bano basore babiri ariyo cyane saba papa tubita bapako marabizi baro bastar babiri Fizzo na Satbi cyane ko hari hamaze imisi hariho umenga abafana baba umenga bombora riri hagati yabo so ibi byose rero nivyo tuza kugarukako mu ma video yacu aza mu idonido cyama video tuza kubereka mu ntango cyitwa Isaac Classic ikiri ngaho rero icyo ndagusaba kurikirana video imwe ku yindi tuza kubashira kuri YouTube kuko turaza kubisesangura neza tubereke neza uko vyose vyari bimeze. Mission ya KIDUMU yarafailinze cyangwa se yaraciyemwo ko vyarangiye naho nyine afashwe n'ishavu akanataha akagarukanwa ageze ku muryango w'umuduga hanze kabisa ariko aritahira yagarukanywe nabande vyagenze gute vyose nabifise ma video Kiriku na Double J bararinze kuri iyo show bamaze kuririmba bimwe mu vyo mutamenye mutabonye Kimana Stan Edit ariwe yari manager wabo muri label bahoramwe ya Bantu Boy yarabafashije cyane yaraberetse support yaratambye indirimbo zabo mbega yazitambye gute mu nyuma yaho hakurikiye iki bari izindi reaction zabaye nyuma yaho ni kuri Isaac TV station kumaho nyene Isaac TV.